Imana ni nziza iratuzigama Imana ni nziza idufitiye amasezerano Imana ni nziza. Karakanyamuneza muri association aho bari basanzwe bakoraniye hamwe nkuko basanzwe babigenza uko umwaka utashe mu gushira hamwe mbere bakaganira bakarabira hamwe uko umwaka wagenze. Rero habaye gutazira Imana eka mbere harabaho n'umwanya wo kwakira abashitsi nkuko rero muriko muravyibonera. Usanzwe arongoye association yashishikaye gushimira Imana ukuntu Imana yagiye ibana nabo mu bikorwa byose bagiye barangura. Uyu munsi n'umunsi w'amashimwe, n'umunsi wo gushimira Imana ibikorwa yadukoreye n'ibikorwa yadukoresheje. Bene data, nukuri twarabonye Imana muri uyu mwaka, sivyo? Muri ndavuze ngo twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Twarabonye Imana idukorera ibikomeye. Ntituzovyibagira. Haleluya. Twarabonye Imana rero idukorera ibikomeye. Muri umwaka le 5 février nk'uyu munsi niyo twamadutangura umwaka wa Bethesda. Twarakoranye turavugana ibikorwa ukuntu byogenda. Nukuri ikintu numva no babwira mu ndazi hariho bamwe batabikurikiranye n'abandi babikurikiranye by'ukuri dushimira Imana ko nta gikorwa niki mu byo ubu rero murazi yuko Bethesda yakoreye muri excellence. Uyu mwaka Bethesda yakoreye muri excellence by'ukuri. Twarabonye Imana. Le premier twari hehe, twari kuri Château Neuf, turasenga turashingirana intahe, murazi ko byari biryoshye cyane. Yesu nashimye. Hanyuma hakurikiye ko igikorane cy'ugwaruka. Igikorane cy'ugwaruka cyabereye kuri King's Conference. Nukuri twari tumaze igihe dukorera gusa muri mission suédoise kandi naho byari byiza. Dutera intambwe turajyana abajene muri ascenseur bararyoherwa, hariho abatari bwayibone baranezerwa. Nukuri byari byiza cyane. Imana iduha umuvuga butumwa yitwa Atanazi umuklinicien, arababwira gushika aho banavuga ngo yo bataha bavuga ngo je sinanyizi ko ngwaye, ngo none asanze ngwaye, ngo mana abana barakira. Yesu nashimye. Yesu ahabwa icyubahiro. Le 1er juillet cyari igihe cy'amakouple, naho nyene twakoreye muri King's Conference. Baduha sare nziza hamwe mvuga nti Mana aha hantu ni twebwe duhari, naraba marido naraba matara nkavuga nti Kristo Yesu uri gutangaza. Yari elevation, twakoreye muri excellence. Yesu nashimye. Amen. Duca tubona Imana amakouple habaye ibintu bikomeye bene data, abantu bari hanye ko bikubabaza. Yesu nashimye. Habaye amakouple ane yihana. Amen. None sico twasabye Imana, tugomba impinduka kuko abantu bihanye bagahinduka, ishengero ribarizima, igihugu kikaba kizima. Yesu nashimye. Nukuri turavuga ubutumwa haba guhindukirira Yesu. Hari n'uwavuga ati none ibi bintu birabaho, izi nyigisho zirabaho, mwabadamu murumva rero ubonye Yesu amaze kugukiza niwigunga n'ibyo yagukoreye, babwire ko umukiza wawe ari wawe, basengere nkuko nawe wasengera. Yesu nashimye. Rero twarabonye Imana bacavuga ati natwe rero turabaye aba Bethesda. Yesu nashimye. Haba habonetse ishami rya bubanza rya Bethesda, mukomere Imana amashi. Rero hari ishami rya bubanza rya Bethesda baheruka gukorana bari abantu 20 bamaze gukorana kabiri aho tubirinde. Uyu mwaka niho bataratanga. Yesu nashimye. Ndashikure. Yesu nashimye. Tugomba kujya kumubwira abatamu. Hari abagore bagira batebo mu kemingo. Hari
ibibazo yesu nashimwe rero porogaramu y'umwaka uheze yariyo kandi yagenze neza cyane. usanzwe arongoye ishirahamwe canke association yashishikaye gushimira Imana ku vy'Imana yabakoresheje mu mwaka wa 2025 acagira ko abashikiriza plan d'action ya 2026 ico no kwita indinganizo y'umwaka w'2026. Ndabashikirize programme y'umwaka wa 2026 uko duhejeje kuvuga y'umwaka waheze iyo Imana yatugiriye neza kandi tuzoyibona ikora kandi dukoresha iby'ubuhizi. Yesu nashimwe twarakoranye na komite tukutuvuga tuti none ubuhoho tuzokore gute. Rero twaragize programme ariko namwe muraronka ico mubivuga ko muragira ikintu proposa muragira ikintu mwunganira. Yesu abahezagira. Twabonye yuko rero programme kunizogenda nibazanamaze kubashimira by'umwihariko vrema programme ndabasabye mwandike iyi plan d'action. Abantu benshi baravuga ngo je sinamenye ngo je twakoranye kandi twarabivuze kandi no muri groupe ndagaruka nkabyandika ariko ugasanga ni none nk'ubu narinze ndumureka ngo nadukoranira hehe muzi iminsi tumaze tubikora ngo mwabivuze gute twabivuze hari amezi abiri aheze. Yesu naje ariko nk'ubu ndabona yuko tuzokorana inshuro zitanu mwumva ari kenshi mu mwaka wose. Inshuro ya mbere tuzokorana abamama gusa itariki 6 z'ukwa kane 2026 le 8 et le 6 avril 2026. Dusubire gukoranya abajene le 8 juin 2026. Hajya hambere ni igihe bibuka nkaryamira aha kabiri na igihe bibuka nkunziza. Hanyuma le 1er juillet tuzoba turabamama gusa bya dusenge iri imbere kuko hazoba hegereje ivy'amakupe. Murazi yuko hari ivy'amakupe nataka cotisation kangahe ntako tuvuga turikoca twebwe nyine hanyuma tugakorera Imana mu kwindwiye. Mwumva bigoranye biravunanye. Yesu adufashe. Hanyuma itariki 21 z'ukwicumi tuzoca dukoranya amakuple. Ndabasabye muzobwira abashinga ntahe bana ndabasabye muzotumire n'abagenzi n'inshuti n'abagenzi n'abajya batarakira umwami Yesu kugira ngo baronkerere kwakira umwami. Ningo ziko zirasambuka Imana zisane. Yesu nashimwe. Hanyuma twaravuganye igikorwa cy'ineza tuzokora uyu mwaka. Twariyumviriye tuti nukuri twaragiye mu mfuvyi abana batoyi muri orphelinat inshuro zingahe twaragiye mu prisonnière bafungiwe igitega bari benshi cyane 105. Imana itugirira neza. Ne mwarabonye yuko tuhavuye kujya twababwira ati uko mubonye tuje mutari mubizi niko Imana izobakura aha hantu mutabizi. Mwarabonye ko president cyatanga ikigongo cy'ikivungu. Haleluya! Yesu ashimwe. Y'umuntu w'Imana yatwikintu kiraba kandi muririra kwatubirindira twabatuye ko kuva muri krizo benshi baravuye. Imana ntabwo icyuwe. Hanyuma rero ariko abana b'imfubyi bari mu ma university kandi abo bana b'imfubyi bari bahagara ahantu ho kwandika igitabo bikabirwa ugasanga umwana yarize ariko ageze kwandika igitabo iranse amaze umwaka 2-3. None nawe umuteye umva gute twiyumvira abo bana bo kuri university b'imfubyi cyane ushobora gusanga n'utari imfubyi ngafise ikibazo kisumba n'ikimfubyi kuko hariho abantu b'imfubyi Imana igirira neza usanga nyina ariko aratahiga no hino ariko si benshi. Hama abo bantu ntituzi baratumye umuntu azoja kudufasha gusigura abo bantu aho baherereye mu university make ari igitego ikumbuye twoshikana ko ntiturakiyumvira ariko tuzogira ikitigirika ico dushoboye kuba twofasha abo bantu duca tubafasha guheraheza mu mashuri. Yesu nashimye. Amen. Mbega mwumva ari byiza. Mwumva ari byiza. Twibwira ikintu cyiza n'undi yoba afise ikindi kintu yose. Rero Yesu abahezagire
yari iyo porogaramu y'umwaka igikorwa cy'ineza nicyo gufasha abo bana bananiwe guheza ishuri bo muri universite kandi badafise ababyeyi bose cyangwa badafise n'umwe tukabatera urwego nk'ababyeyi babyaye byabaye duce tuyiragiza sabe madamu nyine ahaguruke ushimira Imana ibintu Imana yakoze ikadukoresha turi abanyantege ndababwiye ngo yadukoresheje iby'ubugizi Yesu nashimye yadukoresheje iby'ubugizi iyo muhaba umunsi twambika bene data bapfakazi bari muri twebwe bari hari ibintu bidasanzwe n'Imana irahagurukira ndabesha kabiri Imana iravuga kuri iki gikorwa nimwabishaka tuza kubabwira icyo yabigize Yesu amen. Mwami wacu Yesu turagushimiye mutagatifu kuri uyu munsi turagushimiye muri kino kibanza tungururijwemwo mu izina rya Yesu niwe waduhaye mwami kuba hano kuko niwe uduha gukunda no gukora ibiguhimbara none n'ubu naho mwami ndazi ko twamaze kuguhamagara twamaze kuguhimbaza twamaze gushima ibyo wadukoreye uyu mwaka ariko turongeye kuguhamagara mwami